tukabishikiza ngaha kugira ngo tuze kubisya tubikuremwo ivyo tuza kubereka. Urabibona rero ko tuba dufise umwavu wisyeye w'ifu. nta kintu na kimwe ushobora gutanga uvuge ngo urafise byose. Nk'ubu abo bamama dufate twatangaye muri 2015 umva narabahaye mutahe wa mbere ntihari amafaranga menshi. Je natanguranye mutahe w'amafaranga 50,000. Ibi ni ibiharage yimbuye na ma echantillo twatoye. Murabona n'intete zavyo ingene zimeze. Arakari igiharage ciza ukiriye by'ukuri wumva kari igiharage kiryoshe cyane. Ibi twavyimbuye imuramvya aha n'ama echantillo. Abene gihugu by'ukuri barashimye baravuga ati uyu mwavu wanyu ni umwavu mwiza cyane. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Je vous donne la bienvenue kuri Sexy Love TV Show. Uno munsi ikiganiro tugira tukore citwa BEW, Burundian Entrepreneurs Warriors. Ego cane mwavyumvise, n'abarundi baba entrepreneur baba warriors, ingwanyi. Muvuga muti bagwanira iki? Bagwanira kugira ngo entrepreneuria hano mu Burundi igende neza. N'abagwanyi kuko aho bageze mwese mugira muhabone. Uno munsi rero twatembereye ikigo ahantu hitwa Aheza Iwacu. Muze tujane n'urongoye n'uwakreye Aheza Iwacu kugira ngo atubwire Aheza Iwacu icarico, iyo Aheza Iwacu yavuye, ico bakora, abo bakoresha, inyungu ihari kuri la communauté burundaise. Mugumane nanje kuri Sexy Love TV Show. Yambu cyane kandi bakunzi ba Sexy Love TV Show, nkuko nabibabwiye jewe umukunzi wanyu imari yanyu nagiye kugenderera uno munsi muri Aheza Iwacu. Comme je vous dis toujours, je suis une femme aux multiples talents. C'est pour cela que j'ai décidé de rencontrer d'autres femmes aux multiples talents. Aujourd'hui, turi kumwe n'umudamu agire idondore ababwire ivyo akora, izo multiple talents afise izarizo, yego ababwire nuko yashoboye gushika ahashitse uno munsi. Bonjour. Mwaramutse neza. Simeze neza. Ego urakoze cyane. Ego urakoze gose. Ego mwakoze cyane kwitaba ikiganiro cacu. Ikiganiro ni Burundian Entrepreneurs Warriors. Moi, je vous considère comme des warriors, des combattantes. Ku bakunzi bacu batabazi, mushobora kwitondora. Bakoze cyane. Nitwanye na niyo ndiko nkabashimiye na Yesu uyu munsi yashimye kutugendera. Ni nsanzwe ndongo ishira hamwe gitwa Aheza Iwacu. Aheza Iwacu ni ishira hamwe rikora mu gisata cibijejwe gukingira ibidukikije. Mu buryo tubikora ni mu guhingura umwavu. Twebwe aho abandi bata umwavu, twebwe twabubonyemo ikintu gikomeye ko turawuhinguramo ibintu bitandukanye bisubira gukoreshwa mu burimyi canke mu buzima bwa misi yose. Rero ndagushimiye cyane ko uyu munsi mwaje kutugendera, n'umunezero cyane kubakira. Hama nibaza ngo mwakoze cyane natwe kutwakira. Nukuri numva abariko baradukurikira bomenya d'abord Aheza Iwacu, kubera iki Aheza Iwacu vyavuye hehe? Coba cari ciyumviro co kuva kera canke iyo bari harabaye déclic niko novuga? Jewe abo dukunda kuganira ndakunda kubabwira yuko sinari nzi yuko umunsi umwe jewe no kwitwa ko ndiko ndakora ivyiwanje canke kuba entrepreneur, kubera ko nta mugambi nari ndawufiti. Je nari mfise ubuzima nyene nabubonye ingene nzobukora, nkakora imigambi yindi mbwa batari ibintu byo gukora ibijanye no mu gisata c'abikorera utwabo. Iciyumviro caje hari muri 2015. Je nari mvuye ku kazi aho nakora, hamwe utaha muri ville urazi ingene dutashe umuntu ahagarara ahantu, oya twampagarara ahantu ninjiye gusuma
haca haza abamama batatu baraza kundamutsa bansaba nyene ico nabafasha hama ndababwira nti by'ukuri kubafasha sico kibazo mugabo jewe uyu munsi ndashobora kubafasha nkabaha amahera make mugabo ejo naho bizogenda gute numva icimviro kiranjemo ko aho nyene twari duhagaze ndahabona imicafu myinshi ndababwira nti basi reka tufate dukora akazi ko kwegeranya imicafu ico gihe hari muri 2015 mu mpera za 2015 ni mugaheza kwegeranya imicafu jewe ndaza kubafasha ndabaho umutahe kugira namwe mushobore kuraba ico mukuye mugabo ico cimviro kikaba kubabwira bakore bareke gukurira amaboko kuko nababaza none muragwaye canke hari ikintu na kimwe mubuze reka rero dukore gutyo ntangura gukora rero ivyo bikorwa nkaza ndabikora amasamedi ndabarabaho bari ndababwira nti mwebwe uyu munsi nimwakora nejo tuzogaruke na hirya yejo twabikora kenshi mu weekend hama rero gutyo ndabaha imitahe mito yo kugura ivyamwa kugira bashobore kudandaza bamwe barabibandanyije abandi barabiheba mugabo ico nababwira nti mushoboye kuronka umutahe mukagura ivyamwa je nzo umukiranya wanyu wa mbere nuko twabitanguye hama uko ngenda nkavuga ni none ibi bintu turiko turakora turegeranya imicafu ico gihe c'était muri yari gikora ngaha tukashira nyene mu masashe hamwe ibitora sinzi ngene nagize amahirwe yo gukubitira mu gihugu muri Kenya ndabona ingene abandi bawuhingura uwo mucafu ndavuga ntiga vyarindi tugira turashobora guhingura umucafu tugakora ikindi kintu nuko rero naciye mvuga nti kama msinoguma nkora gutyo onye ifa ko nja kwiyandikisha ashahishira hamwe aheza iwacu rero nashatse tushireho donc aheza iwacu ni nka twebwe turafise uruhara rwo kugira ahantu tuba heza ni kuvuga twahahindura heza niho ico cimviro rero caje muri 2016 niho naja kuyandikishisha hamwe hama rero ntangura kuza ndakoranya cyane rero abakenyezi kuko abo bakenyezi turiko turaganira barasiko muguma muganira barambwiye aho abantu baba benshi baba ku Buterere baca baranantumira kuja kuraba ku Buterere aho babaye ingene hameze nukuri narashitseyo numva umutima oya numva ndababajwe n'ingene imicafu yacu yose tuza kura mu mazu n'ahandi yose baza kwita ku Buterere ndagenda ndaraba ahantu hitwa Munyarumanga niho hari caki depotoire kinini numusozi udashobora kugira ungene ugana ndavuga nti by'ukuri jewe ko Imana yashize ico cimviro mu mutima reka nanje ngira ico nkoze kugira umwe basi mvuge nti hariho naho kuba kanu gato mugabo kazohindura vyinshi naho rero naciye niyumvira uyo mugambi nza ndakora rero imigambi mito n'abamama bo ku Buterere nkaborganiza nkabigisha ingene bashobora guhingura uyo mucafu naje ubwanje muhiri wanje nabitanguye ndashiraho inyabarega nkaza ndasaba n'ababanyi imicafu nkagira nyabarega tukayihingura muhira nyene hanyuma iyo micafu kwera je namye nkunda uburimyi cyangwa nti reka nshireho akarima ko mu kigo ndabe ingene iyo micafu iyo myavu nyene bavuga ngo ni ifumbire kama y'ikirundi ishobora gukora iyo fumbire rero naciye ntangwa kwiteza imboga zitandukanye turima two mu kigo ndabona ni ibintu byiza sinarengera gusuma amaca ndarondera vraiment uyu mugambi ndavuga nti hari abamama bo ku Buterere nshaka kuwigisha ngira amahirwe ndaronka nyene donc ndaronka amafaranga yo gutanguza uyu mugambi no kuza Buterere. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe nitwa Nzeyimana Anise ndi umwe mu bakora muri no societe Aheza Iwacu nkuko mubibona hano turi ni muri societe Aheza Iwacu ibyo dukora cyane dufite ikivugo cyo gukingira ibidukikije protection de l'environnement mu rurimi rw'ikinyamazuru. Rero ibyo dukora ngaha turaja hirya no hino tugatora ibi abandi bita ko ari micafu bishobora konona isi kubera ko murazi ko iyi si ndimwa ariyo ifise akamaro kanini cyane ku muntu. Iyo tuyononye ntidushobora kuronka ibyo dushobora gufungura ugaca usanga inzara igumye iba nyinshi mu bantu.
rero twebwe bimwe mu byifuzo byacu twagombye gushikako turagendera hirya no hino tugatora amaplastike, amacupa, ibikarato n'ibindi bitandukanye bishobora konona isi tukabizana ngaha iwacu maze tukabihingura. Reka rero tubereke ingene bigenda tubikuye iyo hanze aho tubishikiza, ingene tubicagura, ingene tubikora n'ingene tubisya naho tubishira kugira ngo tubihingure, maze turaza kubereka mu nyuma ibyo tubikuramwo aribyo duhereza abene gihugu. Kaze kandi rero tubereke. Aha ni muri hangare ya mbere. Ino hangare ya mbere niyo dushikizamwo bya bicafu cyangwa ledeshe zitandukanye dukura hirya no hino. Nkuko mubibona hariya murabona ko ari ibi plastike bivangavanze, kandi murabona ko ari bicafu by'ukuri. Murabona ko bimaze kuba biri nk'ahantu ku isi atakintu woshobora kuhatera, kandi aho hantu by'ukuri haba hasa nabi. Rero turabizana tukabishikiza ngaha kugira ngo tuze kubisya tubikuremwo ivyo tuza kubereka n'akamaro kavyo. Ibi navyo murabona ko ari ibikarato. Ibi bikarato navyo turabizana, murabona biba biriko amambaraje, biba biriko ibisashe. Turakubikurako kugira ngo nitwaza kubisya tukabijana aho tubivundikira n'ibindi, ibintu bizobe ibicafu bishobora kutwononera ico tubikuramo naco tuza kubereka. Aha rero nkuko mubibona tuba turadukatagura duto duto, murabibona turakataguye duto duto cyane kugira ngo bikunde ko tubishira mu mashini yacu ishobora kubisya. Reka tuce tubereka rero n'amacupa. Turafise n'amacupa, amacupa dusya nkuko mubibona. Aha nabwiye ko ari tubishira, murabibona aya n'amacupa, aya n'amacupa. Murabona aya macupa by'ukuri yuko amaze kuba ari ahantu ku isi yajanjaguritse cyangwa ameze kunyene nkahajya mu bunywero banywera ibijanjagutse bagata ku isi. Murabibona yuko ibi bintu bica byonona isi ndimwa. Isi ndimwa igacita kanovera kubera ibi bicupa. Rero ibi bicupa navyo turabidodagura bikamenagurika maze tukabishira mu mashini ikabisya. Maze kubisya turaza kubereka imashini bisya. Tuza gusanga dukuyemwo ibintu vy'ifu bimeze uko. Ifu imeze nk'uko. Iyi fu rero tuba dufise twebwe icivugo cyo kubivanga n'umusenyi, kuko tumaze kubivanga n'umusenyi tuza gusanga dukoresheje umusenyi muke cyane, arico twita diminution des ressources naturelles. Murabona ko mu bidukikije imisenyi uza gusanga bayikoresha ku bwinshi, ugaca usanga imanga zagumye zihomagurika, ariko twebwe tumaze kubivanga turagabanura umusenyi, kandi tuza gusanga dutoye ibintu bikomeye cyane, ari byo tuza guhingura tugakuramwo kumbure aya ma block asima mubona ngaha. Ama block asima aya yavuye muri wa musenyi duteranije n'isima tugashiramwo na ya macupa asyeye. Murabona ko dutora by'ukuri block asima zikomeye cyane mbere gusumbya n'izindi. Na ya ma plastike twababwira tukiraha nyene tumaze kuyasya tuza gusanga dukuyemwo utuntu tumeze uko. Murabona ko ari ama plastike asyeye. Ni gitangaza cyane kubona ama plastike asyeye yameze uko. Umuntu yajaba yumva ati none ibi plastike ivyo vyova mwiki. Turabivanga navyo nyene murabibona, turabivanga na yasima na musenyi. Mugiye kubiraba neza nkaha murabona ko harimwo ama plastike. Aha harimwo ama plastike, murabona ko ya ama plastike gisigura ngo abaje kugira ngo ashoboze yasima na wa musenyi bikomere cyane tuze kuronka ino block asima ikomeye. Si ico gusa, murabibona no ngaha murabona ko turimwo turashobora kuronka ano mapave, aya matomate dushobora gukoresha mu mpangu z'abantu kugira ngo abantu bakingira ivyondo ahantu habo hase neza. Murumva ko ari ibintu byiza cyane, kandi nibi mubona hano navyo nyene turabivungagura dukoresheje imashini, maze navyo nyene tukabishira muri wa musenyi kugira ngo tugabanure ya ressources naturelles twababwira, kugira ngo ibidukikije bikomere kumera neza. Reka rero tuve hano tugende naho mu yindi hangare tubereke ayo mamashini.
murabibona irya ni mashine, iyi ni iyindi mashine hamwe n'iriya iri harya be n'iriya iri hariya. Iyi mashine nk'uko mubibona izina ryayo yanditse ko EcoBot. Ino mashine EcoBot ni mashine iza kudufasha kugira ngo duhingure wa mwavu idufashe kuwusya. Turaza kubereka uvuye hariya tuca tuwuzana ngaha, ishobora kujamwo ibiro 250. Turashiramwo bikamaramwo hagati y'amasaha 8 na 10, ugaca uvayo uciye hamubona. Tuza kuwutora ari umwavu umeze neza cyane wisyeye, ushobora kudufasha gukoresha mu mirima byoroshe nuko dushobora kuwunguruza. Hanyuma ya makarto twababwira ariyo yaya turafatikanya n'aba dukorana nkuko mubibona uyitwa Oswald. Biza kudufasha cyane kugira ngo iyi mashine nuko umuyaga nk'utahari, iyi mashine dusye arashiramwo ya makato yacu, amaze gushiramwo akayatsa igasya. Imaze kuyasya tuza gusanga turonse amakarto ameze uko. Murabona biratandukanye n'ibi biba bikase, urabona navyo ko byoroshe. Katubereke naha aho biba biri mu magunira. Aya n'amagunira yavyo, murabona ko turonka ibintu bimeze nk'ifu. Ni gitangaza cyane rero kubona ikarto imeze nk'uko. Ntibishobora gukunda ko turonka imeze uko bitavuye muri iriya mashini twaberetse ishobora kubisya. Rero ibisyeye turaza kubereka ahandi dushobora kubijana kugira ngo tubivundike, kuko ntitwoshobora gukuramo ya fumbire y'ikirundi twababwira bikimeze uko nyene, kuko navyo nyene byokonona isi yacu. Iyi yindi mashine mubona aha nimwe twababwira ishobora kudufasha gusya amacupa. Iyi rasya amacupa amwe twabereka dushobora kuvangana wa musenyi na ya sima, tugakuramo ya mapave, tugakuramo na ya mablock asima. Iyi kandi idufasha ibintu bibiri, isya ibi bikarto, ikongera igasya na bya biplastike twabereka biri hariya. Byose twaberetse ico tubihinguramo. Iyi nayo ni idufasha, uraka ni mashini nini cyane, iradufasha cyane turiko turakora tujya dutomete cyangwa turiko turakora ayo ma block asima. Iradufasha cyane kugira ngo idufashe kuvanga ya rwa ruvange rwacu kwa byabi kugira ngo byorohe. Murabona yuko uri kurakora ari nk'amapave menshi cyangwa ama block asima menshi byogorana cyane, mugiye inye irabidufasha cyane kugira ngo tubikore. Reka rero tubajane, twababwiye ko hakuru ari byo by'amapave, tugashiramo nayo matomete cyane rero. No ku isi yacu turahingura ifumbire y'ikirundi imwe nababwira iva muri ibi karto n'urundi ruvange rw'ibintu dukora hariya. Kaze kandi ndamutse abo turi kumwe, nongere ndamutse n'abatwumviriza. Societe Aheza Iwacu ntashidakora ku bwanyu. Nkuko twabibabwiye tuvuye hariya mu mahangare tukamara kuba twaseye ya makarto yacu, turaza hano twita muri kavundikiro cyangwa muri compostière. Twebwe rero dukoresha ubu buhinga bwo kuvundika bijya bikarto. Murabona ko harimwo n'ivyatsi bishobora kubora, murabona ko harimo amagazo atandukanye, murabona ko harimo ivyatsi bishobora kuba byobora mu kiringo runaka. Aha rero tumaze kuja hirya no hino tugatora amagazo, tugatora bya byatsi bishobora kubora, murabizi ko biba birimo imicafu. Dufashanya mubona abadukorana, murabibona aha, tukaza tukagira icyo bita triage cyangwa tugacagura tugakuramo imicafu. Murabona nk'akarorero ibi ni bicafu tuba twakuyemwo, murabona nk'iki ni ikintu kitokunda ko kibora, murabona ibi ni biti, murabona ibi ni plastike, ibi byose biba bivanganye. Rero tuba dushaka kugira ngo tubikuremwo ntibihagire ico bitwononera muri cya gikorwa cyacu cyo kuvundika uno mwavu cyangwa processus de decomposition y'uno mwavu wacu. Rero aha nkuko mubibona iyi myavu ipanze ku migwi. Nkaha uyu n'umugwi wa mbere, n'umugwi w'umwavu tuba tugishiraho
utarabora murabona ko biba bikiri bya byatsi turagerageza tukabishiramwo na bya bikarto ni murabe rero bya bikarto biba byamaze kujamo amazi bikamera nk'ibibora tuba dushaka cyane kugira ngo tubikonsantre turonderemwo amayelema abiri ico bita carbone nico bita azote iyo carbone rero dushobora kuyironka itavuye muri ano makarto hamwe n'ibindi bijana iyo azote nayo dusanga tuyironka muri ibi by'ibyatsi kugira ngo tuze gutora umwavu umeze neza cyane aha rero uyu twamaze kubitiriya tukawushiraho uramara igihe runaka kugira ngo tuze tuwuhindure kandi murabona uko tubigira twebwe tugira ico bita compostiere anta cyangwa compostiere à l'air libre ni ibi dufata ibi byatsi tukabishira aha hejuru hari aho bahitamo kubishira mu binogo mugatwe twashatse tubishire hejuru kugira ngo dufashe twatunyabuzima dufashe na za molécule kugira ngo oxygene igende neza iyi nayo iba ari phase igira kabiri murabona ko muravye kwishusho y'uwo mwavu uraha murabona ko utandukanye yora boss ko ngaho ko utandukanye n'ibi byatsi biraha murabona ko ibi bintu biba bidasa uyu uba ari umwavu umaze kuba ukwiza ukwezi ukwezi uraha turawuvomera kugira ngo utunyabuzima ntidufe kuko utavomereye haca habaye ubushuhe bwinshi utunyabuzima turashobora gupfa nawe utwo tumenyabuzima nitwo tuba dukeneye turavuga imisiba ubunyegeri n'ibindi bijana muranabibona nkuko ngaha irimwo aha rero nkaka ntikoshobora kuba karimwo ntikoshobora kuba karimwo tutavomereye kugira ngo bigafashe cyane turagasubizayo kugira ngo ntigace kononekara kuko niko twifuza cyane aha rero ifazi igira gatatu murabona ko aba ari umwavu uraha ubu n'umwavu rero ushobora kuba umaze ukwezi n'inusu cyangwa amezi abiri uraha uba rero wamaze kuba bien décomposé nkuko mubibona bien décomposé murabona ko wowo waramaze kuba wivungagura reka yore muke y'ingaho muce muraba murabona ko uwo nturivungura nk'uyu murabona ko uyu wivungaguye ubu rero buba wivungaguye gisigura ugiye kumiza n'akamoto usanga atari kamwe ugiye no kuraba nibara usanga atari rimwe aha rero bica bitwereka ko umwavu wacu ugeze kujana gushira muri ya mashine kugira ngo idufashe kugira muto cyane hanyuma duce twongera tugire triage ya nyuma ndaza kubereka na stock yacu hariya uyu mwavu rero benshi bama batubaza ati none mwebwe mubigenza gute kugira ngo ushobore kuboneka mu gihe nk'icyo kuko ahandi uza gusanga ari amezi 3 cyangwa amezi 6 nuko tuguma tuwukurikirana tukaba twawukuyemo na bya bicafu ubwa mbere ubundi hari amasashe hari amaplastike bijya biratuma uyu mwavu udashobora kubora neza rero tukuyaha tujana muri ya mashini nabereka EcoBot tugashirayo ukamara hagati y'amasaha 8 na 10 tutukurayo uzara umwavu useye turaza kubereka ingene ubumeze turi hariya twababwiye ingene dushobora kuba dusya bya bikarton twabiberetse faze ya mbere turabikura hariya tukabizana aha murabibona ko biba bikiri bya bikarton bikimeze kumwe twabise turabikurikirana mu kubivomera kugira ngo vyorohe tuzobijane kubikonsantrana na bya byatsi hariya muri ya myavu bimaze kumera nk'ivyorosha kuko tubishize yuko birashobora kuba bitobora ku buryo umuntu atanze umwavu igiterwa giye guteramo imizi yacu gishoyemo gishacuma murabona ingene biba bimeze aha hose nifukiyeho nico kimwe nibi mubona aha izi ni impapuro ziseye izi mpapuro ziseye nazo nyene murabona iyi ni faze ya mbere iyi ni faze yo kubishira aha kugira ngo tubikurikirane yo tujana tukavanga hariya kugira ngo nazo nyene bifashe ya decomposition yacu kugira ngo inyaruke faze ya kabiri ifaze mubona aha murabona ya makarto ya mbere katabasa naya aya murabona ko yamaze kuba yoroha dushobore kuyavanga n'umwavu hanyuma tukaza turabihindukiza kugira ngo bigende neza iyi niyo faze yindi yayo makarto
tugendere tubereke muri stock uba wavuye aha ukaca mu mashini ingene ubusa. Kaze rero hano nkuko mubibona amagonira atekeyemwo ya fumbire tuba twahinguye. Wavuye hahandi muri kavundikiro cyangwa compostier twawucishije mu mashini turagarukanye ngaha anye nuko atawuhari hasi twari kubereka tukaba turiko turawutirira nawe nyene kugira ngo turabe kata ibintu vy'ibisashe vy'ibigufa vy'ibibuye bishobora kuba birimo. Ko mubibona ni fumier organique. Fumier organique ni no fumbire y'ikirundi atakindi kintu na kimwe chimique cyangwa ruganda kivanzemo. Twebwe turinda dushika kuri no faze dutora umwavu dufasha bugurure dutora umwavu duha abene gihugu kuja gukoresha mu ndimo atakintu na kimwe mvaruganda dutoyemo. Urabibona rero ko tuba dufise umwavu wisyeye wifu. Uyu uradufasha cyane kuko akamaro uza kugira murabona nk'umwavu w'inka iyo umuntu ari karawukoresha nko ku hegitare cyangwa ku nusu ya hegitare uza gusanga dukoresha hagati y'itone 15 n'itone 200. Ugaca usanga turiko turakoresha amashi abiri yuzuye nko ku giterwa c'ikigori mu kinogo kimwe. Muga uyu kubera ko uba wisyeye tuza gusanga dukoresheje hagati y'amagarama 70 n'amagarama 100 yonyene gusa. Gisigura ngo nuru rushi rw'iwanje rumeze uko. Murabona ko haba hari akarusho n'itandukaniro hagati ya wa mwavu w'inka ugaragara n'uwi wacu. Kandi tukaja gusanga uyu wuteje ku vyigwa twagiye turagira hirya no hino twabonye ko nubwo utirigura urashiramo iyindi myavu mva ruganda ushobora kuguha umwimbo umeze neza. Turaza kubereka genda uzane ya maese y'ibiharage nakakantu k'ingano turaza kubereka aho twagiye turagira turaza kubereka iza Mwaro tukabereka Muramvya iyo twagiye turagira aho twashitse ku rubuga tugafasha bene gihugu kurima kuko nico kiri muri bimwe twifuza kwigisha abene gihugu ingene borima kijambere. Hari gihe usanga abantu barimye bavangatiranije ntibakurikije amasezo yo kurima ivyo rero turabibafasha tukabibigisha tugashika no ku mbuga aho barimira kugira ngo tubereke ubuhinga bwa kijambere ingene bashaka gukurikirana imirima yabo. Ikigira kandi turabigisha ingene borinda ingwara cyangwa ivyaduka by'udukoko tutiriwe turakoresha irya miti ivuye mu farumasi y'ibiterwa ahubwo twikoreshereje ibiterwa twebwe nyene kama twiterera. Ibi ni biharage yimbuye na ma echantillon twatoye. Murabona n'intete zavyo ingene zimeze. Arakari giharage ciza ukiriye by'ukuri wumva kari giharage kiryoshe cyane. Ibi twavyimbuye imuramvya aha n'ama echantillon abene gihugu by'ukuri barashimye baravuga ati uyu mwavu wanyu ni umwavu mwiza cyane kuko icyabitandukanije bo bahora bimbura bagatora udutete duto duto muga twebwe twatoye ibiharage by'intete nini nini. Ikigira kandi uravye no kwibara usanga by'ukuri ari giharage gifise ibara ryiza. Murabona ngaha twaragize n'ubundi bushakashatsi ku giterwa c'ingano. Ibi ni ingano twakuyeyo baratubwiye ati muze muyereka abanyabujumbura ingene ibintu bimeze. Izi twazikuye aho bo basanzwe barateye. Tugiye kuraba imirima rero aho twateje umwavu wacu n'urya mwavu wabo by'ukuri bavuze nabo nyene ubwabo ati hariho ubudasa bunini cyane. Rero gisigura ko iyi fumbire yacu ushikiye isaha ni fumbire nziza cyane n'abene gihugu hirya no hino aho tumaze kuja baravyishimiye. Nuko rero nivyo dukora mu majambo make nuko dusanzwe tubikora. Uyu rero niyo mwavu wa nyuma tuba dutoye uburimwo ibiro 50. Tukiringa nyene umuntu wese akitangura twavuga entrepreneuria aragira ibibazo ivyo bibazo financier mwatubwiye ko mwari musanzwe mukora mugabo mukaba mwari mufise aussi n'inshingano z'urugo mutegereza donc ni difficulté financière ya mbere mwagize ni ya ndakubwira ko mwashaka gufasha abandi ego ahanini nibaza ngo ni gikorwa iyo umuntu afise
ku mutima igikorwa ni ukuri nasanze n'Imana irafise ingene hezagira umuntu jewe aba mama bwa mbere twatanguranye mvuga nti reka ndabahe basi mu mafaranga yiwanje mugabo nk'uyo mugambi nababwiye nakoze nko mu rugo iwanje donc ako karima k'ikirundi kuko naje nize ibijanye no kwandika imigambi gestion des projets naciye mfata uyo mugambi ndawandika neza hanyuma ngira amahirwe n'ikindi nashaka kubwira abantu ni ukuri hariho amashirahamwe menshi arindiriye imigambi ifadika ni ukuri twige kwandika imigambi no kwerekana ingene iyo migambi izofasha muri communauté turimo hari amashirahamwe menshi afinansa iyo migambi nk'iyi je natanguye ari amafinancement ndose kubera ko nanditse uwo mugambi kandi narawe werekanye ingene donc amatest nagize n'ingene ushobora kuvamo ikintu gikomeye nuko rero natanguye je sinovuga ngo narashizemo amafaranga ego yo gutanguza gufasha abakenyezi mugabo hasigaye narandika imigambi nkaja kuyipresenta no kuyidefanda neza hanyuma les bailleurs bakamfinance hanyuma rero nuko twatanguye imwe mu ma challenges wovuga ati iki nukuri kuva ntangura caranse iyo bariya nukuri bon je sindi yuko ari ko nteye sinkunda gushira cyane umutima ku bibazo nukuri kuko ibibazo byamaho bizokwamaho nkawe je nshira umutima nshira effort nyinshi ndayishira kurondera solution nta kintu nakimwe ushobora gutanga uruvuge ngo urafise byose nk'ubu abo bamama dufate twatangaye muri 2015 umva narabahaye mutahe wa mbere ntihari amafaranga menshi je natanguranye mutahe w'amafaranga 50,000 bari abamama 5 ndababwira nti umwe wese ndaza kumuha 10,000 kuko mu 10,000 by'icyo gihe warashaka kuronka donc ngitunga cimandarine canke iki ndabwira nti umunsi niwadandaza hazovamo byinshi mugabo urumva nakubiye ko bamwe barabandanje abandi ntibabandanje hama dusuye guhura baramaze ngo none nagirira urabandanye uduha umva nkaho camvuga nti none nk'aba bamama bibaza ko nababeshe cyane nagize gutwara aya mafaranga ntayo nari mfise yo kuguma mfise n'ibindi bintu nkora ukashitangwa kwibaza nawe mu mutima ati none ibintu niyemeje sindiko ndabona neza ingene biri nzobibandanya sindiko ndabona uburyo sindiko ndabona ingene nzogira numva nyene ndacitse intege mugabo muri ko gucika intege niho naciye bimvira ati none reka nkoreshe ubwenge Imana yampaye canke nkoreshe ubundi buryo ndondere basi amafaranga yo kugira ico nkoze basi gifadika gishobora gufasha abamama batari batanu mugabo groupement yose naho rero naciye nibwira nti d'abord reka manze nshireho ese isharamwe njyana nayishize nshireho ese y'ivyo ndiko ndakora hama nzoje kubitwara ahandi nuko rero je nukuri nibaza ngo naragize amahirwe yo kuca ndonka nyene iyo financement permeta kuca nkora uyo mugambi kubandanya mugabo iyindi challenge kanshi abamama bakunda guhura nayo ni challenge familiale ntiyigeze haba oya kweje nukuri ndashima Imana ko yampaye umushinga ntahe atahura kandi niwe anansunika avuga ati no gira ico ukoze ntugume uraho nyene ube akunda kuvuga mu average donc ubusanzwe araho ukore nyene biraho nyene oya washaka naho twaba ico gihe aho twagize nagize akarima narafashe ndamusaba nti nukuri nyemerera inyuma y'urugo ndahagire champ d'expérimentation yanje aho gati nta kibazo yawe yarafise indi migambi yo gushira kandi kantu mbwa barambwira ati nta ngorane wewe raba ingene bigenze kuko umuntu avuga ati kora ico ushaka kora ico wiyumvamo wumve ko nawe uri satisfait gukora ico ushaka nukuri nta kibazo je nagize par contre oni muhira par contre urumva hariho iyo ugiye muri ibi bisata twe turimo bijanye n'ibisata nyene bitajanye n'abadamu ibintu by'imicafu ibintu by'imicafu guhingura imicafu kugira gute haramu nakura bati ibi bintu uri kuraza kudusaba imicafu we ni gute ubona usani
abamama bo mu muji basigaye basaba imicafu ivyo bintu uri kuragira nibiki je muganda babwira nti je n'ukuri ni ikintu nkunda ni ikintu numva nshaka gukora kuko ni ikintu numva ejo kizovamo kazoza keza kandi nzoba narakoze ikintu vy'ukuri mvuga nti ejo hirya ejo naho ntazoba mpari omwa nzoba narakontribuye guhindura ikintu kuko navuga nti igisata kijejwe no gukingira ibidukikije ni catwese umwe wese biramuraba umwe wese natangura hagejeje natangura hari agira ico ahinduye rero guhera ico gihe nibaza ngo ishira hamwe ryagiye rirakura ko naciye ngenda ndakora imigambi myinshi yo kurondera imigambi nyene nkora kugira ngo ushobore kuronka n'amafaranga yo gushiraho ishira hamwe nyene donc iki aha turi aha aheza iwacu ikorera haje ryari kubera ko aha rero mwatanguye mukora les samedi kubera ko mwaba musakazi mukora pendant la semaine kugira ngo umuntu ahebe akazi kamuhemba ku kwezi kugira ngo ashobore kuza gutangura ivyiwiwe kandi atangure azero kuko jewe je considère yuko nuko naho ndababona nk'aba warriors kubera ko vous êtes vraiment des combattantes mwahereye azero vyagenze hariho umugani bakunda kuvuga mu kirundi ngo saho gutuma umwana yo nukuri saho gutuma umwana kuko je ndavye nk'ico gihe donc ico gihe muri 2016-2017 nakora nyene nakora ivy'iwanje nabikorera muhiri wanje nta responsabilité y'abakozi biki narabikora nyene n'umukozi umwe byari byoroshe ngabo rero uko umuntu abandanya atera imbere ugenda uriyumvira ingene ibintu byawe wobikuza bikagira nyene ishusho iyo wifuza kuri vraiment nini yo usubije ahantu hagoye jewe novuga ngo ingene vyagenze nukuri nagumye ndondera ndi umuntu akashirisha nguvu cyane mu kurondera mu kwiga ibintu bishasha mu kurondera abantu dushobora gukorana hirya no hino mu bindi bihugu kuko navuga nti iki gisata ngaha iwacu ntikiratera imbere ikandondere ngira ubushakashatsi ndabe abantu twokorana naho rero je naciye ndonka novuga ngo namahirwe mugabo samahirwe akuza ko giturumbuka nukuri fo kuba wabironde ukarondera ukaja kuri internet ukarondera ama formation muri ico gisata urimo ukagira ijanye n'ubushakashatsi nagize ubushakashatsi bwinshi bw'ingene ibintu bikorwa ibyo ushobora gukenera muri iryo hinguriro canke ko navuga nti je ndifuza ihinguriro rinini navuga nti reka ndonderere ushaka oya ntiharabi oya turacyari mu ntango nuko rero nacingira nyene amahirwe ndaja mu sinzigene babita mu kirundi ama formation kwimenyereza kukiga gushasha ivyo uri kurashaka ndaronka ama formation hanze y'igihugu aho rero niho amaso yanje yugurutse niho nabonye ati ega vya bintu ndiko ndakora birashoboka kandi ni ibintu bizima bishobora kuvamo ikintu gikomeye ndabona rero hanze ingene babigenza ingene babikora amamashini bakoresha uburyo babikoresha buke buke urazi ugenda urahura n'abantu batandukanye ugenda uraronka amahirwe y'abantu bashobora kuvuga ati reka twebwe turabinye twogufasha kuronka ubwo buryo hanyuma ikindi naco nashize imbere kuja kuri internet kurondera ahantu hose ari ikiri compétition programme z'ama accélérateur ni kuvuga ahantu uja muri formation mukagira mu bijanye no kudandaza imigambi yayo donc ama pitching hanyuma rero jewe nuko nagiye ndaronka vraiment amahirwe kuko ndi umuntu arondera n'ubu ndacarondera nguma ndonde ikintu cyose cotuma nene ibyo ndiko ndakora bikura canke bibandanya none ubu aheza iwacu rero natubwiye yuko utarashika aho ushaka
kubera ko umuntu wese n'ukuri aba ariko aradreaminga umuntu wese arota entrepreneuria ntabarashika ahashaka nta muntu umwe avuga ngo yarashitse iwacu ikoresha abakozi bangana gute ifasha imiryango ingana gute kubera ko turumvise ko wahereye gufasha imiryango donc en dehors ubu ari ikigo kingana gutya gifasha abantu bangana gute n'igiki également wubwira uwo wese ahantu aherereye ati urategerezwa gusukura aho uri kuko mwatubwiye ko ari imyavu mukoresha est-ce ni imyavu mu gikolekta mu mihana canke n'imyavu muja gutora aho nyene mu buterere Ego, donc urakoze cyane kuri ico kibazo mbajije jewe uyu munsi aheza iwacu nishira hamwe ntirera bari nini gose mugabo non plus ntitukiri aho twari ico gihe uyu munsi dukoresha abakozi 9 bari donc bakora imisi yose ariko iyo tugize nk'ibikorwa bitandukanye byo kuja hanze gutora imyavu myinshi turafata n'abandi bakora nyene temporairement nk'abashika 3-4 rero urumva ko ni imiryango umuntu aba ariko arafasha yindi cyane cyane jewe nabo dukorana sindabita donc sabakozi ko n'aba partenaires dukorana kuko jewe tutari kumwe hari ibyo ntoshoboka rero uyu munsi nico dukora hama kubijanye twe imyavu dusanzwe tubitora mu mihana itandukanye kandi nico nohimiriza abantu nuko twige gutandukanya imyavu dukoresha kuko twe umva nko dukoresha hanini imyavu yitwa ibora bayita imyavu organique hamwe n'ibijanye n'amaplastique n'amacupa ivyo byose turabihinguramo amapave mwabonye aha n'ifumbire kama iyo rero turiko turayikoresha mu burimi butandukanye dufasha bene gihugu kuraba ingene bokora donc borima bakoresheje ifumbire nziza ifumbire itica isi turacariko rero turakorana n'abarimyi bake bavugira turabe ko by'ukuri itandukanirizo rihari n'umwimbu wabo rero mu miryango je namwe nico namye mbwira n'abantu twige donc bihera kuri twebwe nkuko uvuga ati jewe imyavu kubera ko nzi ko umuntu atoye imyavu ayitwara donc aho ku buterere canke ahandi mu barabara canke ugasanga byinshi biri kuri nk'amaplastique cyane usanga ari impande ya Tanganyika n'iki twabitaye gacupa k'amazi bagataye nyene nubwo bihera mu ngo mu rugo indero duha abana umuntu akavuga ati jewe reka ibifungurwa ndabishire ukwavyo ibibora ibitabora ndabishire ukwavyo ibi plastique n'ibindi ndabishire ukwavyo hanyuma hariho abantu bahingura si twe twenyene hari amashirahamwe yandi ahingura imyavu itandukanye ukundi rero nohimiriza vy'ukuri imiryango kuko ni twebwe twe duproduza imyavu myinshi mu gisagara burya ruguru nta micafu ihari sinzi ko mubiza mu gisagara niho hari imicafu myinshi ni kuri tusabe abantu n'amashirahamwe ndasanzwe atora yige bamenye ko hariho abantu bahingura imyavu twebwe bashobora kunayituzanira twe turayitora mu mihana itandukanye mugabo twe twatanguye no gukorana n'aya mashirahamwe atora imyavu mugabo kujya kuntu babitora bipakiranye twereye bica bitugora ko umuhavu wacu tuba dushaka ube tutore utavanze n'ibindi kuko ushaka kuvanga amapire ibintu toxique none kugira ngo dufashe nk'abariko baradukurikirana imiryango iriko iradukurikirana umuntu wese ariko aradukurikirana nka jewe muhiri wacu no gufasha gute kugira ngo uwo mwavu wanje twebwe tubashikirize donc mushobore kuwukoramo iyo myavu ya kijambere donc iyo engrais twovuga ya kijambere ifasha no bikolekta mwebwe dabo mubanza gushiraho amapubera atandukanye ni kuvuga ugatandukanya ibibora bikaje ukwavyo ibibora ni kuvuga turiko turavuga ibibora no kuvuga ibishishwa by'ivyamwa ivyo kurya ikintu cyose kiva mu vyamwa ikintu cyose kibora ni kuvuga ibi byo imicafu iva mu byo kurya canke imicafu y'ivyamwa ivyatsi ibintu byose bibora bikabora nyene
umuntu akabishira ukwavyo ibintu vy'ibipapuro biki amasashe ubu nta masashe Imana ishimwe tugifise ibipapuro ibintu byose bitabora umuntu akabishira ukwavyo amacupa n'amaplastike akaja ukwavyo hariho n'ibindi rero vy'imicafu twibagira biri toxique ugasanga nk'amapire ibintu byose amabatterie ugasanga umuntu yataye ikintu n'umwana yoza gutora ugasanga kiri cyangwa umuntu atunze ikintu cyose kirase batterie la dernière fois natoye power bank yapfuye sanga batterie yarabyimbye urumva nkaho daytime muri poubelle jewe umukozi acatana na bya bindi byose twe rero nico dusaba hama mukatubwira tukaza kubibatorera twebwe turafise ibyo tubihinguramo kuri uwo mukobwa w'umujene fille cyangwa umuhungu ashobora kuba ariko aradukurikirana muga akababona yuko te ibintu ndiko ndakora cyangwa ibintu ndiko ndiyumvira kuzokora ntibishoboka canke biri kure nk'izuba n'ukwezi uwo mubwira gute jewe nomubwira nti burya kwiyumvira ikintu ukora ahubwo rondera inyishu wozana ku kibazo uri kurabona kuko burya iyo icyo turiko turakora kitabereye inyishu aho turiko turakorera cyangwa abantu turiko turafasha ni gake usanga nyene bibandanya cyangwa umuntu atadebukirwa mugabo iyo uzi ko uriko uratorera inyishu ikibazo gihari umwe wese arafise uburyo akora uburyo yumva yokora ikintu yozana impinduka habaye cyangwa irunganwa arimo ico rero iyo umaze kugishiramo nk'inyishu ushaka kuzana aho hantu uri nukuri je nabonye byose bikunda kuko umuntu aramenya ati jewe uko biri kose ndiko ndatorera inyishu ikintu ingorane ndiko ndabona kuko burya anye bavuga ngo entrepreneuriat si uguca amafaranga gusa ahubwo no kuzana inyishu ku kibazo gihari umaze kuzana inyishu iyo nyishu rero ishobora kuvamo kuviramo uburyo butandukanye ubuzi ku bandi impinduka kandi ntibibe donc bikaba igikuru nuko twiyumvira icyo turiko turakora est-ce kiriko kiratorera inyishu ikibazo je ndiko ndabona aho mbaye icyo ndiko ndakora rero umuntu wese yaba afise indoto iyo ndoto yawe yizane mu buryo ibera inyishu abandi ibera inyishu ikindi ikibazo uri kurabona muri community yawe kuko ni washaka kuzana impinduka ni washaka kugira icyo ukoze gituma icyo uri kurakora kizozana impinduka uyu munsi n'ejo na hirya y'ejo je nibaza ngo nukuri uri ku murongo we kandi ku murongo wo kandi rero ntiducike intege umuntu ntatangure yibaza ati mbe nzokuraho uburyo nzogira gute tanguza icyo ufise n'amaboko n'umutwe n'amaguru ni n'abantu ni urumva utanguza icyo ufise umuntu ashize uburyo imbere biragoye je sinzi ko hariho abantu batanguye mwatubwiye aussi ko mwize kubera ko kenshi ku myaka jewe maze mbona turiyumvira ibintu mugabo ntitubishira ku gipapuro mwatubwiye ko mwaranditse projet ni ikintu gikomeye cyane tubishira ku gipapuro ni gute twofasha la génération d'aujourd'hui cyangwa uwo wese ariko aratwumviriza kugira ngo amenye ati aha jewe ndafise iyo ndoto ndasi iyo projet ni hehe no kwidirisha kugira bamfashe kubishira ku gipapuro kuko mwe mwatubwiye ko mwavyigiye ariko bose naho navyize narasubiye kuja mu ishuri hari amashira hamwe asanzwe afasha abagwaruka kwandika neza imigambi yabo hariho nka za BBN hariho hari ishyirahamwe yitwa Try Africa hariho amaprogaramu mashasha Orange Corner sinzi ko mwayumvise ni programme iri financée par aba Hollande bafasha ahubwo abafise ama entrepreneur bazi n'igituma tutabimenya niko tutabirondera nukuri vraiment nshaka gusaba abantu umuntu wese afite umugambi naho ukiri muto ungana gute nukuri Imana yaduhezaga muri iyi myaka turase internet umuntu agira ama recherche yandike kuri Google ti formation en entrepreneuriat au Burundi uzocubona amashirahamwe ashobora gutanga izo formation rero twige kugira iyo recherche nta kintu kizoza ngo pan kirakuguyeko kuri vraiment
ndazi ko ibitangaza biriho mbwa ije nitwobijamo mugabo umuntu arondere kandi ikintu uvuze nico umuntu afise umugambi naho wowe ufise objectif ushaka gushikako ni vyiza kwandika uti je ndifuza mu myaka 3-4 kuzoba ngeza none kugira ngo ndahashike ni giki nteza gukora ubu uno munsi guhera uno munsi ni giki nteza gushira mu ngiro ni giki nteza guhindura hari naho uteza guhindura uburyo ubayeho wahora uvyuka sanga hapi kamenya ko uteza kuvyuka 5 heures kugira utangure ushire ku rutonde ubuzima bwawe rero hari amashirahamwe menshi yigisha ibijanye na entrepreneuriat ibijanye no kwandika plan d'affaires ama projet zirahari Burundi zirahari no kuri internet rero ibintu byose byaroroshe hariho n'amaforma umuntu ashobora Canva sinzi ngene bavyita mu kirundi umuntu ashobora gufata Canva ya plan d'affaires wewe ukuzuzamo information yawe cyo cyose biri disponible donc nibaza yuko amatelefone yacu tuve muri ikindi tuyakoreshe ibitwungura ubwenge tubashimire cyane madame Aniela nk'akajambo ka nyuma mudutekerera ku bantu swa bataratangura canke batanguye bumva umengo baradehukiwe donc ico bariko barakora ati jewe vraiment kuvaho nakoreye ndabihevye ngira nisubirire mu kazi ko kuva saa 3 gushika 17h hama nitahire ngira niho ubuzima bworoshe nakaye kajambo ka nyuma mutekereza jewe no mbanze ndabashimiye ko mwashimye kuza kutugendera n'ukuri n'umunezero wo kubakira hama nongere n'ukuri ntera intege umuntu wese yagize icyo atanguye n'ukuri ntibyoroshe yuko kuko hari ibintu byinshi umuntu agenda arahura navyo ariko iyo uzi ko ico kintu uri kurakora kenshi je nama nibaza ikibazo ndakunda no kuvyigisha ahandi mpora nja kwigisha abandi donc bariko bararondera gukora imigambi yabo imisi yose uzogera ahantu wumva ugira ubihebe wumva ko wananiwe vyanse uzokwicara ubaze mbega ni kubera iki nabitanguye byahereye mu Congereza niho bavuga ngo the why kubera iki kintu nagitanguye ni giki chansunitse gutangura iki kintu mbega ni kubera nabona nzobigiramo inyungu ni kubera nabona ari by'akamaro ni kubera nabona bizofasha abandi donc ibibazo inyishu uzokwiha nizo zizotuma zikwereka yuko ushobora kubandanya cyangwa ugakora ibindi kuko birashika yuko umuntu atangura ikintu akavuga ati uko imyaka igenda ukabona ati icyo kintu sico siko nkwiye kubikora ugahindura nibisanzwe kandi birashika cyane mugabo byose biva muri cya kibazo ni byiza kwibaza ibibazo no kuraba inyishu uri kuriha timbega izi nyishu zimfasha kubandanya cyangwa zimfasha guhagarika cyangwa kurondera uburyo mpindukiza ivyimviro yego nico nababwira hama ukuri tubandanye kuko hariho tumenye yuko inyishu y'ibibazo cyangwa y'impinduka dushaka kubona mu gihugu cyangwa aho tubaye cyangwa mu kibano ziba muri twebwe nukuri sinzi yuko kera akazi karaboneka gose jewe ndibuka abavyeyi banje bambwira ati twava mu university baduha akazi mbwa unyi sinoza kariko bimeze murakoze cyane rero namwe kutwitaba kutwakira neza muri aheza iwacu murumvise neza ibintu madame Aniela atubwiye aheza iwacu naho iwacu gusukura aho tubaye iyo myavu mufise mu ngo zanyu mugerageze mubisepare kubera ko hariho abantu babikoramwo ikintu gishobora gufasha wewe kigafasha sokuru wawe kigafasha ujya muntu wese ari muri communauté y'u Burundi tumushimire cyane kubona yatwitabye kubona yatwakiriye muri aheza iwacu nkuko mwabibonye ni hinguriro rikolekta imyavu aho muherereye ama plastique barakoramwo ama pave c'est bien ça barakoramwo novuga ko engrais ituma imirima y'iwacu engrais iri bio ituma imirima y'iwacu ivyo baturimira
kama kugira ngo dushobore kubifungura biba bimeze neza. Tumushimire cyane kubona yatwitavye yanatwakiriye mu kigo ciwe. Tubashimire namwe kubona mwakurikiye ikiganiro cacu. Tubibutse yuko yari ikiganiro BEW, Burundian Entrepreneurs Warriors, n'abakombatante nk'uko mwabibonye. C'est une femme de multiples talents nk'abandi bose muzoza murabona. Murakoze cyane, bandanya mukanda subscribe kuri Sexy Love TV Show, j'aime, commentaire, nimba mufise ikibazo muzogisheme commentaire tuzokimushikiriza neza cyane. Murakoze cyane, à très bientôt.